Mu bisanzwe abakozi ba leta bagenda mu myiyamamazo ntibemerewe gukoresha ibikoresho vya leta yaba imiduga n'ibindi mu kwiyamamaza. Aha anye ngoma ndababwira ibintu mu mice itatu nabamenyeshe ko hariho amategeko bibuza. Nongere tuvugane n'ivyo tubona ku kibuga kuri terrain. Hama ubwa gatatu tuvugane twibaze igituma abakoresha uburyo bwa leta mu kwiyamamaza ku giti c'imigambi kandi amategeko abibuza igituma batigera bahanwa. Ubwa mbere tutanguriye ku mategeko abibuza, itegeko rya mbere nobabwira ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo mu 2018 mu ngingo yaryo ya 75 ivuga ko abahiganwa abitoza bose mu matora bategerezwa gufatwa co kimwe. Donc baba abakandida mu mugambi uri ku butegetsi baba araba tavuga rumwe n'ubutegetsi. Ivyo bisigura ko uburyo bwa leta bwose budashobora gukoreshwa n'imigambwe canke abigenga bitoza. Hariho ibwirizwa rigenga amatora mu ngingo yaryo ya 38 riravuga neza ko gukoresha uburyo bwa leta ku bitoza bose bibujijwe. Article ya 92 nayo igaca y'iryo teko nyene ikagabisha ikavuga ko umugambwe wose ikagabisha ko umugambwe wose canke umukandida wese donc azokoresha uburyo azofatwa yakoresheje uburyo bwa leta mu kiringo c'amatora azohanishwa n'ibihano administrative n'ibihano vy'ubucamanza. Administrative no kuvuga ibihano ahakora azamuha ibihano hanyuma kurikiranwa n'ubutungane. Irindi tegeko ni itegeko bise la loi sur la corruption et le code de bonne conduite des partis politiques. Donc ni itegeko ribuza rigwanya igiturire no gutanga intumbero nziza, donc ingendo nziza y'imigambwe. Risaba ko haba ubwigenge mu mabanga, uri mu mabanga ntashire igitutu ku batora ko bazomutora no kubareka bagamutora babishatse bagamutora canke batabishatse ntibamutora. Hanyuma seni yarashizeho iryo tegeko iryo bwirizwa ry'ingene abitoza bwira bazokwigenza mu gukoresha uburyo bwa leta, inyubako za leta, amafaranga ya leta kugira biyamamaza. Yarabibabujije kubikoresha naho yoba ari ku giti kimeze gute. Eje kubona ayo mategeko ariko ivyo tubona rero biba ku kibuga n'ibiki. Ayo mategeko arahonyangwa ukuri kwanyu yose kandi uko meje kuyadondagura. Aha anye twotanga uburorero bw'ingene ibikoresho vya leta imiduga vyaba ibindi vyagiye birakoreshwa mu matora atandukanye. Dutangire ku matora yo mu 2010 niho hakoreshejwe cane gose imiduga niho vyatanguye kwibonekeza. Mu matora ya 2005 ntivyabaye vyinshi, mugabo mu matora ya 2010 niho vyatanguriye kwibonekeza gukoresha ibikoresho vya leta. Haba mu matora yabereye rimwe y'abahanuzi b'amakomine, y'umukuru w'igihugu, y'abashinga amateka. Donc twarabonye ko imiduga ya leta yakoreshejwe mu gutwara abakandida b'umugambi wo kubitegetse cane mu gihugu cose. Hanyuma twarabonye ko mu biro y'abategetsi nka Baburamatari barakoresheje mu bisanzwe umutware ntoyamamariza umugambi ubwo nyene. Umugabo baramobilije barahamagariye abantu gutora umugambi CNDD-FDD hamwe n'abafonctionnaire hamwe n'abigisha barategekwa ku nguvu kuja mu ma meeting batagiye bakabwira ko bazoca babakura
matora yo mu 2015 turiko turagenda hariho amaraporo ya societe civile yerekanye cane ko donc hakoreshejwe ama infrastructure ya leta no kuvuga ibiro amashure imamodokari koreshejwe n'umugambi uri ku butegetsi mu marayo matora ya 2015 kandi byarerekanye yuko amaraporo yerekanye yuko muri ayo matora ya 2015 harakoreshejwe amafaranga ya leta kwiyamamariza umugambwe uri ku butegetsi. Ikindi harabaye ukudahana ku bice byose, harabaye opposition amashirahamwe yaritwaye kwihohoterwa mugabo n'ikoreshwa ry'ibikoresho bya leta mugabo nta responsable n'umwe wa leta yigeze ahanwa. Tugiye kuri referendum ya 2018 ikwemeza ibwirizwa shingiro, buramatari hamwe n'abarongoye amakomine ba musanteri barigishije abanyagihugu, barategetse abanyagihugu gutora ego kugira ibwirizwa shingiro rihinduke. Kandi mu kuja kubararika bakoresha uburyo bwa leta, imiduga ya leta, inzu za leta, amabiro, amasare ya leta, bagakoresha n'abajejwe inzego umutekano kugira babafashe gukoresha iterabwoba, kumvisha abanyagihugu ku nguvu ko bazoteza gutora ego kugira ibwirizwa shingiro rihinduke. Hariho amaraporo ya Human Rights Watch n'abandi barorerezi bavuze ko habaye iterabwoba ryinshi kuba fonctionnaire n'abanyagihugu, donc batari bifuza ko ibwirizwa shingiro rihinduka. Abakozi ba leta kandi baratumwe kuja ku rugo ku nzu gutegeka bene gihugu kuzotora ego kugira ibwirizwa shingiro rihinduke 2018. Seni jejwe gutunganya amatora na nyene ntiyigeze ifata ingingo n'imwe yo guhana abo bantu bose bakoze ibyo. Urumva hagumye kwa kudahana kwaragumyeho. Tugiye mu matora ya 2020 nayo nyene harakoreshejwe ibikoresho vya leta, ni ukuvuga imodoka cane cane z'amakomine gushika mbere no ku modoka z'igisoda z'igisirikare zarakoreshejwe nazo nyene muri ayo matora zitwara abari mu mugambi uri ku butegetsi. Ababuramatari n'abamusanteri b'amakomine barategetse abenegihugu gutora umugambi uri ku butegetsi naho nyene kuko byari byaragenze muri 2015 no gutora referendum yo guhindura ibwirizwa shingiro mu 2018. Harabaye gutoteza, nivyo bavuze nivyo bidoze abatavuga rumwe n'ubutegetsi, no kuvuga cancana bari mu mugambwe CNL watwaga ico gihe n'umushinga amateka agatongwasa. Seni na Cour constitutionnelle ico gihe baremeje amatora yabaye naho hariho utunenge twari twavuzwe hirya no hino. Kigira gatatu kwibaza igituma ibyo byose biba hama ntibihanwe. Cambere nuko hari administration mu bisanzwe iyo bagutoye kurongora abandi utunganiriza bose mutunganiriza bo musanga umugambwe gusa. Aha rero ico kiri muri bimwe bituma ivyo bintu bidahinduka kubera abatowe babatware ntibatandukanya gutwarira bose no gutwarira umugambwe, baca batwara bahimiriza ababa guverineri baba basitanteri baba fonctionnaire bakuru baja hagati na hagati batwarire bose baguma bigenza nkuko bariko batwara urwego rw'umugambwe kandi bariko batwara igice cy'igihugu. Ikigira kabiri ni ubutungane bukora butigenga, ubutungane bukora bwegamiye ubutegetsi bwa politiki. Iyo ni intambamyi ikomeye cane gose kuko ubutungane nibwo bujejwe kubahiriza ivyerekeye amategeko agenga amatora. Mwarabibonye mu bihugu bimwe bimwe n'umugambi w'iko butegetsi w'ivyo amatora bakawankira. Ngaha ubutungane bukabwankira kubera bwa bwigenga. Ngaha iwacu biraboneka ko butigenga. Nka Cour constitutionnelle na Seni bama bagirizwa ko
batigenga. Ikigira gatatu nuko nta gitugu bashirako ico bita communauté internationale n'amakungu ntashirako igitugu cane ku bintu mwene ivyo baravuga ariko igihe giheze bakavyihoza bakirabira hirya bikabandanya mu guheraheza. Novuga ko mu mategeko kudakoresha ibikoresho vya leta birabujijwe n'amategeko, ariko ku kibuga siko bimeze. Naberetse uburorero bw'amatora ya 2010, 2015, 2018, 2020 vyerekanye ko imiduga, inzu za leta, amafaranga ya leta vyakoreshejwe ku mvo z'imigambi n'abitoza. Naberetse ko abakozi ba leta bategetswe gufasha kampanye y'umugambi uri ku butegetsi ku nguvu. Naberetse kandi ko atagihano na kimwe cigeze gitangwa ku bagize ayo ma violation. Nkaheraheza avuga ko mu gihe cose izo nzego zijejwe gutunganya kubahiriza amategeko ajanye n'amatora zitazoba zigenga, uburyo bwa leta buzoguma bukoreshwa. Ubu unye abona abakozi ba leta bakuru cane cane bari mu mugambwe bagiye ku ntonde bafise imiduga ya leta bakoresha weekend mu karuhuko kagaheze indwi ama bagenda ruguru kuraba kuba barajenama abazobatora baduganije ya miduga ya leta, kandi ibitoro bakoresha ibitoro vya leta. Nticokorwa n'abariko baratunganya amatora, cokorwa na leta. Ukuvuga ishireho yoshiraho gushaka ikumviriza imigambi, ikumviriza société civile, ikumviriza abenegihugu ico basaba. Icambere yokora ni uguhindura uko inzego zijejwe kubahiriza amategeko ajejwe amatora n'inzego zijejwe gutunganya amatora, aha mvuga seni na cour constitutionnelle, uko zikora ubu, kuko uko zamye zikora niko zikora. Ubutungane buridogerwa ko buri mu kwaha k'ubutegetsi ko butigenga, seni nidogerwa ko itigenga. Ikintu cokorwa rero ca mbere nuko izo nzego zohindurwa zikaja hakaja, sinzi ko ubunye vyaba bigikunda kuko abanyepolitike nibo bari kuba barabisavye muga ntavyo basavye, bagashirako igitugu leta igahindura. Mvuze ko bakoresha igitugu si kuvuga kugumuka canke kugira ibindi, no kusaba ko baganira bakabivugana, kuko uriko urasaba ikintu umuntu agusumvye inguvu, leta isumvye inguvu abantu bose. Uriko urasaba ikintu umuntu agusumvye inguvu mu guhozako ubimwamizako. Leta yensfire ko haba ubwigenge mu guhindura inzego, kandi ukuntu zishigwaho bikumvikanwa ko n'abayigwa bose n'ubuzima bw'igihugu, yaba imigambwe, yaba amashirahamwe yigenga, nayo nyene ajejwe kuraba, guhoza kwijisho. Faransa babita les chiens de garde de la démocratie, guhoza kwijisho nabo nyene bakabahamagara bagaterera ivyiyumviro, kuko igihugu kiriko kiratwarwa, kuvuga ko naho kiba gitwarwa n'abanyepolitike, kiraba abanyepolitike, kiraba abenegihugu bose. Imigwi myinshi cane gose yobazwa, baba mu mashirahamwe adaharanira inyungu zabo, abihebeye Imana, ni ukuvuga amashengero n'ibindi n'ibindi. Imigwi yose igaterera, hama seni ikabaho igizwe n'abantu bavuye mu mice itandukanye, ikigenga vy'ukuri. Itigenza mu gihe itazoba yigenga ifise ihengamiye ku butegetsi, nta n'ikintu na kimwe kizopfa gihindutse. Imyidogo izogumaho, ibikoresho bizoguma bikoreshwa,